Pawulo yaradutumiriye gukomeza urugamba, murabyibuka ko duteye gukomeza urugamba kugira ngo, kandi atubwira ko tutagwanya abafise umubiri n'amaraso, ahubwo tugwanya abafise inganje, abafise ubutwari n'imitima yerera mu kirere, abaganza isi y'umwijima n'imitima yerera mu kirere. Ikintu cya mbere nobanza kubwira kugira ngo mutegere icari cyo kwibohora, nuko ikibi cyose gifise umutima ukiganza. Ikinyoma kiganzwa n'umutima w'ikinyoma, murabyumva. Ubusuma buganzwa n'umutima w'ubusuma, ubuhumbu buganzwa n'umutima w'ubuhumbu. Hariho umutima w'ikinyoma, hariho umutima w'ubusuma, hariho umutima w'ubuhumbu. Ibyo bintu byose birafite ishetani. Ibi murabona mu gihugu ko hariho abashikiranganje, hari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, murabyumva. Nkoreje mbanze ndabwira, murabona mu gihugu hari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, akaba umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, umushikiranganje w'ubutare n'agataka, hari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, hakaba umushikiranganje w'iterambere ry'amakomine, hakaba umushikiranganje w'ukwivuna abansi. Ibyo byose murabyumva. Aho ni mu bwami bw'isi. Mu bwami bw'ijuru naho hariho Imana irafise inteko z'abamarayika. Hariho Mikayeli mweranda, uwo ni chef d'état major, uwo ni umukuru w'ingabo zose z'umukama, murabyumva. Uretse yuko Mikayeli nawe afite umutwara direct ni umugabekazi w'abamarayika Bikira Mariya. Mugabo mu bwami bw'Imana hariho abakuru, hariho Mikayeli, hariho Rafaeli, hariho Mikayeli ashinzwe ingabo zose z'umukama, Rafaeli nawe ashinzwe ibintu byose byo gukiza. Ubu shikanganye bwose bwo gukiza abantu ni Rafaeli abushinzwe. Rafaeli no kuvuga Imana iravura. Gabriel nawe ashinzwe ububasha bwose ashinzwe ubushikiranganje bwose bwo gukwiza icubahiro c'Imana mu bantu, kuko Gabriel no kuvuga Imana n'ingabo. Aho rero tugaca twongera ko abamarayika barinzi, umwe wese mwana afite umumarayika murinzi wiwe. Hari umumarayika murinzi w'umuntu, n'ibihugu birafite abamarayika babishinzwe. Nk'ubu Burundi burafite abamarayika bashinzwe Uburundi, murabyumva. Nico gituma mwomenya ko no mu bwami bwa shetani ibintu birafite indinganizo. Murana muri ekleziya hariho papa, hariho abepiskopi, hariho abakardino, hariho abepiskopi, hariho abasaserdoti, hariho mbere mu nyuma y'abepiskopi hariho n'ibyegera by'abepiskopi, hariho n'abasaserdoti, hanyuma hakaba n'abadiakoni, hanyuma hakaba abafurere, hanyuma hakaba ababikira, hariho mbere n'abamenyesha Mana. Murabona ingene biringanije. No mu bwami bwa shetani hariho indinganizo, murabyumva neza. Hariho imitima ishinzwe gutera ikinyoma ku isi, hariho imitima ibishinzwe. Hariho imitima ishinzwe gutera urwango mu isi, hariho imitima ifise ubushikiranganje bwo kubiba urwango, hariho imitima ifise ubushikiranganje bwo kubiba ubuhumbu ku isi, hariho imitima ifise ubushikiranganje bwo kubiba akaboregwe ku isi kugira abantu bose bacike imboregwa. Hariho imitima ishinzwe kubiba umutima w'amacakubiri ku isi. Ibibi byose mubona mu isi hariho imitima ibishinzwe. Murabyumva neza, mushima muvyumva. Nta gihe urabona ivyumviro bikujemwo kandi utabirondeye, kandi ivyo vyumviro bikujemwo bikakubabaza, nturabibona. Cyangwa nta gihe urumva wavuze urujambo ugasugara kwiga mbega yemwe bijyana bivugiye iki, kandi ukumva nawe ingene wabivuze ukamva nawe biragutangaje kumva usokorora urujambo nk'ubwo. Ntibihora bigushikira. None nukuvuga iki? Nukuvuga ko atari wewe, nukuvuga ko atari wewe. Hariho mbere n'abashika ahantu bakora ikintu, araho ukora ikintu ukiga igituma wagikoze, ntibihora bishika. Mbere n'abantu bakabaza none ibyo wabikoreye iki, ugasanga umuntu ntavyumva. Patiri Ibaldi niwe yaje kutubwira ngaha mu iparuwasi yiwe
harageze igihe ihonyabwoko imaze guhera mu Rwanda, aratuma ko abakristu ba paruwasi yiwe yose, atuma ko abakristu bacitse ku icumu arabacika ngaho arabumviriza, hanyuma atuma ko abakristu banyegeje abandi, hanyuma atuma ko abakristu bagandaguye abantu. Igihe atuma ko bagandaguye abantu ngo bahurireho n'abacitse ku icumu, hari baciye bamubwira ngo ibintu biza kuba urimenya, nibakuraho n'akasigaye. Arabazana bose abakize jenoside, ihonyabwoko, abanyegeje abantu n'abisha abantu, bose bakoraniriza hamwe. Acabwira abakize ku icumu ngo tangura mutubwire ingene byagenze mwe kugira murokoke, abandi baratikiye baravuga. Acabwira abanyegeje abantu nabo ngo tubwire namwe ingene byagenze kugira munyegeze abantu, abandi babatikiza baravuga. Babandi bisha abantu atara nicara babaza, bose batangura kurira, barira ngo basebagirika nk'abana. Baca batangura koza Patiri Balde. Patiri Balde yari patiri mukuru wa paruwasi ya Cangugu ngaha hakurya mu Cibitoke. Ngo rwose padi, kuki tweho tutanyegeje abantu nk'abo? Rwose padi, kuki tweho tutagize nk'abo? Bababaye nyene bari sebagirika nk'abana. Bakaza koza patiri ngo ni kuki tweho tutagize nk'abo, kandi atariho yaraye. Mugabo nabo ntibavyumva ingene batanyegeje abantu. Ivyo bisigura iki? Nukuvuga hariho imitima yabasunika yabakoresheje. Muravyumva? Kurya nawe usanga hari ibintu wavuze canke wakoze utabishaka. Ivyo muramaze kubibona? Hariho umutima rero. Ibibi byose mubona ku isi hariho imitima ibikoresha. Hariho umutima utera inzigo, hariho umutima ushinzwe kubiba. Na n'igihe wowe urumva wafashwe n'ikintu c'agasibe, ukumva ibintu byose umenga biragusesema, kandi bakwaje byavuye gutyo ntumenye nico byavuyeko, nuko watewe n'umutima w'agasibe. Hariho rero imitima. Ibi Pawulo avuga ngo ntitugwanya abafise umubiri n'amaraso, tugwanya abafise inganje, abafise ubutware, aganze isi y'umwijima n'aya mitima yera ya mu kirere. None rero nimukenyereze igume, mugire umutima rugabo, mugwane, mwambare ibigwanisho vy'Imana, mushobore kugwana no gutsinda ku munsi mubi. Hariho imitima, nico gituma ubu nashaka rero kubigisha kwirukana iyo mitima. Nguma ndababwira ngo nta kwirerera kw'abashetani, ibyo mwarabyumvise. Mugabo ndaza bibaza, none patiri ko atubwiye kutayerera ko, none twabigira gute? Ngomba ndabibabwire rero. Wewe utegwa n'umutima w'ububeshi. Umutima w'ububeshi ni kinyoma, ubwiza kwirukana. Utegwa n'umutima w'inzigo, ubwiza kwirukana. Kandi uwo mutima wirukanye uragenda, uravyumva? Uragenda kuko uwo mutima uraza, usanze wawe huguruye ukinjira. Winjira hehe? Mu bwenge. Winjira mu bwenge. Yego, ukahaguma, kandi ugumije uwo mutima uzohaguma, uhatsimbatare, mbere uhavyarire. Imitima ntivyara mugabiza kuzana iyindi mitima. Kandi aho rero ipanzi wawe ni panzi wawe atana mahera ya ruwaye itanga. Baze kubona umuntu aza kuba mu nzi wawe atakuriha, atariha n'amahera yo gupanga, wewe uzi ubwenge uramusohora. Kandi mu nzu yawe usohoye umuntu arasohoka, sivyo? Mu nzu yawe ubwiye umuntu utisohoka arasohoka. Namwe rero iyo mitima, wewe utegwa n'umutima w'ibiterasoni, wewe utegwa n'umutima w'ububeshi, wewe utegwa n'umutima w'ubwoba, wewe utegwa n'umutima w'inzigo, utegwa n'umutima w'ubuhumbu canke w'ubushura canke akaboregwe canke umutima w'ingwara iyo ari yo yose, wewe utawirukanye ntawe uzobigukorera. Muravyumva? Bigenda gute rero? Kugira umuntu yibohore bica ku ntambwe zitanu. Intambwe ya mbere no kwigaya no kugaragaza ukwemera. Kwigaya no kugaragaza ukwemera. Ushaka ko umutima ukurekura, icyo uhera ku bwa mbere no kwigaya no kugaragaza ukwemera. Kwigaya no kuvuga kugaya ibicumuro wakoze kandi ukabigira bivuye ku mutima. Kugaya ikibi wakoze cyabura ubube gito ufise, ukabugaya ukavuga uti je ndabugaye, ndagaye ubube gito, ndagaye ndemeye ko nagize ubube gito, ndemeye ko nagize ububeshi, ndemeye ko nagize ubuhumbu, ndemeye ko nagize inzigo, ndemeye kandi ndabigaye, ndigaye kuri ubwo bube gito, kuri ico kinyoma, kuri ubwo buhumbu, kuri ubwo kakaboregwe, kuri ndigaye.
hanyuma ugaca ugaragaza ukwemera ko wemeye Imana, wemeye n'ukuri Imana yatumenyesheje twigishwa na Yezu Kristu muri ekleziya yiwe. None nk'uwagiye kukuraguza, erega hariho umutima wo kuraguza. Nk'uwagiye ku mupfumu hariho umutima wo gupfumura. Umupfumu arapfumura, sinawe umutima wo gupfumura bawitangwa iki? Bawitangwa iki? Rumenyi. Nk'uwagiye kwa Rumenyi, uwo mutima wo gupfumura ni wawe warize. Uwo mutima wo gupfumura utegeza kugaya, ukagaragaza ukwemera uti ndemeye Imana, ndemeye n'ukuri kwayo yatumenyesheje mu mwana wayo Yezu Kristu, kandi dusigurirwa na ekleziya yiwe. Umaze kuvuga kugaye ikibi wakoze, ukavyatura, ico kibi gica gitakaza ububasha yari bwari cari kigufiseko. Umaze kugaragaza ukwemera uti ndeme sinka, nta wundi ngomba kwemera, nta wundi ngomba gukurikira atari wewe Yezu, nta wundi. Ucuronka ubukomezi ko mutima mweranda caguhagarikira. Iyo cyo ni cyambere kwigaya. Urumva ubanza kwemera ubube gito bwawe, muravyumva? Kuko umuntu aguma yiyeza, umuntu yiyeza no kwirega atirega, uyo ntibishoboka ko ahinduka. Mbere nimwashaka umuntu atirega, shetani ramukunda gose, ko shetani ntigera yirega. Umunsi umwe hari umugore yaje wanje ntazi ko ari mu mashetani, ndamubwira ko azosaba ikigongo umugabo wiwe ari mu amashetani ntabizi, nza buno yena setangura kuguhogora. Buno nyene bwavuga mbere ndabibona, ndambwiye nti wa mugore umugabo waramutuntuje, urere jo niyaza siho yarari, uzopfukama imbere y'umusaba ikigongo. Meje kubivuga unibishoboka twe ntitwigaye dusaba ikigongo, twe ntidusaba ikigongo na rimwe. Unibishoboka ntidusaba ikigongo, twe ntituzogenda tumusaba ikigongo, twebwe dusaba ikigongo. Kushitani ntigera isaba ikigongo. Uwo munsi bwavuga mbere mbona iby'amashetani hari mu 2003, sinabwigere mbona ibyo bintu ari mu 2006 nako. Ndibaza mbere bashanda bigenza gute? Ico gihe Jean-Pierre niho yarari. Jean-Pierre ko yavuze ngo ishetani uyirukanye ku izina rya Yezu kigenda, reka mpime ndabe ko bikora, reka mpime nta na rimwe nayo bwabo nivyo bintu. Ndapima rero kugira ndabe, navuga ni ko ndije nyene ndi mu biro naho bidakora, nta ubibona nta wuntwenga. Nca ndavuga rero atanu kujijuka kuri mundi ku izina rya Yezu ndabategetse numa. Bono nyene acara numa. Anumye ndatangara, sibonye ntangaye ngo yuko ntacyo yarazi, ndetse zirisanda gatagose ngo twebwe n'usaba ikigongo, ngo nizogenda tusaba ikigongo. Nanje rero ko nari mbonye bikora, ni ubu rero reka nje ndazirukana rero ubu. Hore nca ndavuga nshimitse ni ubu nyene ku izina rya Yezu ndabategetse va muri uyo mugore. Aca yikubita hasi buno nyene. Ndagira nubwo ko yarafise ndikuze. Ngo twirukanira iki? Ngo twirukana kubera iki? Ngo siyo yatwizanye, ngo siyo yatuzanye, ngo siyo yadukuye hatwibereye, ngo aza kutuzanira iki? Ngo none wawe kutwirukanye, ngo turungitse hehe? Ngo ushaka tuje hehe? Naho nari inzi. Ndifata ko munambe bashanda zirungike hehe? Umutima umwe ngo zirunke mu ngurube, ngo Yezu yazirungise mu ngurube. Ndibaza mwara babikira tubana nta hari ngurube. Iyo ababikira tubana batunze ingurube, ubwo ye nacangani ja mu ngurube zawo mabikira kabo nta ngurube bari batunze. None gabasha ndabigenza gute? Wundi mutima ngo zirunke mu Itanganyika. Nibuka ko mu Itanganyika kenshi haba hari abana bariko baroga. Niyo za mu Itanganyika zicazinja muri bajya bana, none basha ndazirungike hehe? Ndaburanirwa, zirabona ko naburaniwe, zija zirasara gose ko ntavyo nari inzi. Nca ndagenda nahamaga Jean-Pierre yaratangwa gufungura, naho utangwa gufungura hariho umugore ngaha ariko ateye induru, ngo wasomborokeje amashetani atamwanya dufise, dufise ubutumwa nyuma ya saa sita. None nije sinasomborokeje, sinaenze nuko ariho. Acaraza nyene aranyigisha ingene birukana amashetani. Niwe yabinyigishije ngo musuke kwa amazi ahezagiye. Reka nta mazi ahezagiye ariho. Ngo yahezagiye rero, ngo none si uhezagira. Ndahezagira zihute. Ngo musukeko, ndamusuka. Ngo muraduturiye. Bwawe bwa mbere numva amazi aturira. Amazi mu isanzwe aturiye ashushe. Muraduturiye, reka kuduturira, reka. Ngo nari nambaye ikanzu ico gihe ni store, ngo mukoze ku store, ndamushaka ku store. Acarasara gose rero. Acarampa igisabisho rero, ngo muvugire ko iki gisabisho n'ubukuru bwawe bwose. Cyandashira mu bukuru bwose rero.
nsanga ngo ubu nyene ndabirukanye hoshi genda ku musaraba wa Yezu. Ni ku musaraba si mu ngurube. Buno nyene zica ziragenda, buno nyene. Hanyuma uwo mugore acarambwira ngo uca umwiregesha, uca umusangiza, umuhisige ry'abagwayi wongere uca umusangiza. Muganda ndabwira nti singenda ndakwiregesheje utabanje kumbwira ibintu shetani yakumeneye ibanga, kuko ibyo wirega sinzopfa ndabivuze, ariko hari ibintu nkeneye kubwira abandi kugira ntibazogire nk'ibyo wagize. Shetani yavuze ko ari wazikuye aho zibereye. Wa mugore wakoze ibiki? Imbere yuko wirega banza umbwire ibyo ingene wagiye kuzana amashetani ukazukura iyo yibereye. Ati jewe umugabo wanje n'umugabo mwiza wakatabonetse, nari mfise ubwoba ko abandi bagore bazomuntwara. Ca ngenda mu kinama ku mupfumu ndamusaba umuti kugira ngo umugabo wanje ntazapfa aravye n'iryahumye umugore wundi n'umwe, arabe jewe gusa. Ati arampa imiti ndayizana ndayishyira munsi y'umusego yaharyama. Ati n'ubu nihiri. Umugore nawe ngorane yarafise niyihe? Umugabo wiwe yapfa guseruka agaca atangura gusesema. Ubwa mbere barakundana cyane, muga kuva asavye iyo miti aca arazinukwa ntiyabagikunda umugabo wiwe, ntiyamushaka. Yambwiye ati je pati n'ubu nukubera ibintu ntampa, numva umenga naho yopfa sinobabara, numva ntamushaka, sinshaka nuko anyegera. Byatewe n'iki? Yagiye gusaba umuti ngo umugabo wa mukunde we wenyene. Umupfumu amuha ibishetani, ibyo bishetani bica bishira urwanko hagati yiwe n'uyo mugabo, kandi urwanko ruja muri uyo mugore, kugira ngo uyo mugore ntasubire gukunda uyo mugabo yabigwe gusa n'ayo mashetani. Nuko uyo mugore yagiye kuzana amashetani aca mwinjiramo kubera ibyo bintu yagiye kuzana. Mw'abagore murabyumva? Mwabyumvise namwebwe mw'abakobwa? Ishetani rero ico gihe uyu mugore bien sûr yaciye akira, kandi mugabo je nashimiye Imana kubona amenye ibyo bintu, kuko niho namenyeye ingere shetani idasaba ikigongo. Twe ndizova dusaba ikigongo. Umuntu rero atirega shetani yamukunda cyane, kuko ikimbwiye wewe sha tumeze kumwe, wewe ni sawa tumeze kumwe, navyo baziniga nsaba ikigongo. Nico ituma mubona shetani ubitera abantu ibabuza kwirega. Ibabuza kwirega, cyangwa umuntu yakoze ikibi ikamuzibira umunwa kugira ntigere yatura ikibi yakoze ngo yemere ukuri. Shetani rero ntishaka wirega, ntishaka usaba ikigongwe, kuko ntigera isaba ikigongwe. Udasaba ikigongwe, utigeragaye ikibi yakoze, shetani mubwira iti wewe shani sawa tumeze kumwe. Nico gituma ubwa mbere ari kwigaya no kugaragaza ukwemera. Umaze kwigaya ukagaya ikibi wakoze, ukagaragaza ko wemera Yezu Kristo, ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, ikigongwe. Ugusaba ikigongwe Imana nacumuye ko, ngasaba ikigongwe n'umuntu nagiriye nabi canke nababaje mu gihe bishoboka. Ariko naho we yarapfuye, naho byaba bidashoboka, ndaje imbere y'umukama nkabyatura kuyo muntu ndamusabye ikigongwe muri wewe Yezu, kandi nanje nemeye kugira ikigongwe. Kuko hariho gusaba ikigongwe, hakaba no gutanga ikigongwe. Kwakira ikigongwe no gutanga ikigongwe. Ndasaba ikigongwe Imana, ngasaba ikigongwe umuntu nagiriye nabi, nkakira ikigongwe mpabwa n'Imana mu isakamento ry'ikigongwe, nkajya kwirega. Ni byiza kuja kwirega kuko ni sakramento Yezu yashinze ngo abohora abantu. Nkakira n'ikigongwe mpabwa n'uwo nacumuye ko, nkemera mbere kuganira nawe kugira ngo nakice kigongwe, bikambohora agatima, bikabohora agatima mpanuzi kiwanje nakiwe. Ariko nkongera kandi ngatanga ikigongwe kuri uwo wese yangiriye nabi, yambabaje, yansesereje, yankoreye ikibi. Iyo ntambwe y'ikigongwe irahambaye gose. Nsaba, nkakira, kandi ngatanga. Iyo ntambwe murayumvise? Iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, kwanka no guhakana ikibi na sekibi.
ukwanka no guhakana ikibi na sekibi. Kugira ngo umuntu abohoke ategerezwa gutangaza icese ko yanse kandi ahakanye ibyamuboha n'ibyamugira umuja wa sekibi. Kuko ico umuntu yanse, ico umuntu ahakanye, nta bubasha gisubira kumugirako. Nico gituma mubona imbere yo gutanga ibatisimu, hari uwo bahe ibatisimu gutyo abanza kuvuga ngo jewe naka ngize iki ndahakanye shetani, ndahakanye n'ibikorwa vyayo, ndahakanye n'inyoshambi zayo, kugira ngo shetani itakaze ububasha yari gufiseko. Kandi uyihakanye ukavyatura icese iravyumva, mugabo nticiheba, iragaruka kuraba yuko ibyo wavuze ukivyemera. Wewe umwana wavyaye ahengereye abantu bakorera akavuga ati murabona uyu muntu yiyita ngo ni papa, ndamwihakanye, mwese mwumva, ntibica bibuko. Urasubira kumuhamagara ngo mwana? Urasubira? Ndakubaza, urasubira? Ububasha wari umufise ko bubutakaje, ntuzubira kumuhamagara ngo mwana, kandi ntacu uzubira kuvuga ngo hano ndagutume. Oya, iyo umuntu yanse agahakana ikintu gica gitakaza ububasha cyari kimukifiseko. Nico gituma uwawe batisimu, kubera ko agomba kuba umwana w'Imana, tumusaba kubanza kwatura ati jewe naka ndahakanye shetani. Intambwe ya gatatu rero nuguhakana n'ukwanki kibi na sekibi. Ikibi we urimo, ikibi wahora ugwamo, ikibi wahora ukora, gihakane, ucanke kandi uvyature. Iyo uwo mutima wagutere gukora ico kibi, uwo mutima wagutera kuja muri ibyo bintu, uwuhakane kandi uwanke, uwuhakane kandi ubiwubwire. Urabyumva? Ubiwubwire uti wabyumvise neza, ndagusohoye. Intambwe ya kane, gufata ingingo. Intambwe ya kane no gufata ingingo. Umuntu abohotse ashaka kudasubira kugwa mu buja yahoramwo, abwizwa gufata ingingo ituma umwansi aburi canzo yo kwinjiriramo. Hariho ingingo ufata. Akarorero nk'ubu, wewe ni waba ukunda kugwa mu gicumuro c'ubuhumbu, kuvuga ngo wa mutima w'ubuhumbu ndakwanze kandi ndakwirukanye. Ibyo ni byiza, none birakwiye byonyene. Bisaba yuko ufata n'izindi ngingo zituma ata mukobwa canke umuhungu azokwinjira mu cumba cawe. None umwinjijeyo, haba jene je waraza kundira ngo je pati naraguye mu busambanyi, kandi ntabishaka, byabereye mu isoko. Oya, byabereye mu isengero. Oya, byabaye uri hehe? Urumva nagiye kuramutsa umuhungu hanyuma njana mu cumba. None mu cumba wari ugiye gushengera Yezu mu karisi, yagushize ko imigozi araboha ajanayo, si wowe yinjije mu cumba. None abandi bagiye mu cumba, umuhungu n'umukobwa bagiye mu cumba, si ubugeni. Abose abagira ubugeni so binjirana mu cumba. None wewe wagira ngo ugiye n'uwinjirira yiki? Kura amarira ngaho. Murabyumva? Ushaka kutagwa mu buhumbu, hariho ingingo ufata, kandi izo ngingo uzifashe none uzobinywa mu mazi. Hariho ingingo rero zo gufata. Mugabo umwe niwe yari mboregwa, yamahereza amahera yiwe. Umugore amubwira ati ubu uyu munsi ugiye guhembwa, utatahanye yose nutaha ngaha. Umugabo aramubwira ati erega jewe iminsi yose urabona aho nca mvuye ku kazi nimbe hacara akabari, ndahashitse biranka ko ndengana. Umugore ati urapfa umuhaca wiruka. Umugabo ati urazi ko ari ibyo? Ati reka ni mbere yuko hashika ndaza kwiruka. Hamwe rero hasigaye nk'imetero 100, arazinga ipantaro neza, ariruka, araharengana pe. Arahagarara rero ati ashi, ndabaye umugabo bazi, reka rero nsubira inyuma nihe pole. Acha subira inyuma yanywera yose. Urumva? None nkuyo muvuga ngo yaranse. Kuvuga ngo ikintu uracanse uracirukanye ntibikwiye byonyene. Oya, hari izindi ngingo zo gufata.
iyo apfuma afata bisi agafuma azunguruka aho hantu ntahace, ibyo nihe byari kuba. Nico gituma gufata ingingo birahambaye, murabyumva? Gufata ingingo birahambaye. Ufashe ingingo umukama acagushigikira muri iyo ngingo, naho baba ari abagenzi bakujana muri byo urabaheba, ukabwira uti muri iyi minsi siho ndi, uri mu biki, ndafise imigambi ndiko ndarangura, ntimuzosubire kundondera uyu mwaka udaheze. Udafashe ingingo ntuburi serieux, ntubushaka kubohoka. Ushaka kubohoka akabwira umutima ati ndakwanze kandi ndakwirukanye, arabivuga akawusohora, mugu ugafata n'ingingo bijanye. Muravyumva neza? Izo ngingo ufata nizo zerekana yuko vy'ukuri ugomba kubohoka no kuguma mu ibohoka. Nk'ubu Yezu mwese arababohora. Hariho Yezu azobikira akantu kugira akabanaye kamutagatifuza, kuko hamwe yo mukiza byose uyo muntu yotumara. Yezu abonye rero yotumara avuga ati kugira ntamara abantu kandi amubikira akantu gatuma aba aguma atekanye, kandi nkako kantu gatuma utotumara karagahezagirwa karagahora. Canka abona yuko woca uhereza mu muriro udahera nyene utatanu womenya wewe niyo waciye. Umukama abona kure kuturusha, aradukunda no kuruta uko twikunda, arazi ico dukeneye. Kandi umukama muravyumva neza, ntaduha ico dusavye, aduha ico dukeneye, kandi nivyo vyiza. Kuko hari ivyo umuntu avuga ngo asavye mugabo vyo mugirira nabi. Gufata ingingo rero, ikintu cose kitagira akamaro nivyo kuri Yezu arakigukiza, mugabo hari ivyo wewe uteza gufatira ingingo. Udafashe ingingo uzobisubiramwo nyene. None ko atangingo wafashe, ikintu cyose utarafatira ingingo kirashobora gushika. Ndabaza abajene ngaha, wa mujene we warafashe ingingo kutazopfa usambanye, weka ntayo ndafata, ndasaba umukama gusa ngo none warafashe ingingo ya ntayo ndafata. Utarafata ingingo bizoba, kuko ikintu cyose utarafatira ingingo kirashobora gushika, kuko umuryango uruguruye. None ko utarafata ingingo, utarafata, none urindiriye iki ngo ufate ingingo? Urindiriye iki? Urindiriye ko Yezu agaruka, kuko Imana ntidusubirira. Muravyumva? Nawe rero umaze kwigaya no kugaragaza ukwemera, umaze kwakira ikigongwe no gutanga ikigongwe, umaze guhakana no kwanka umutima uyu cankuriya, ubwa kane uca ufata ingingo. Muravyumvise ibyo? Ni byiza gufata ingingo. Hanyuma intambwe ya gatanu ariyo ya nyuma, umuhezagiro no kwishikana. Umuhezagiro no kwishikana, kwihamagarira kw'imihezagiro. Kwihamagarira kw'imihezagiro, ntusuye kwihamagarira kw'imivumo ngo jewe narapfuye nabi, ngo jewe ntaco maze, ngo niwaguma wihamagarira kw'imivumo n'akazi kawe. Hamagara imihezagiro. Jewe ndi umwana w'Imana, kuva ubu ngomba kuguma ndi umwana w'Imana, umwana w'umwami, umweranda w'Imana. Yego cyane, wowe uri umweranda w'Imana. Sibyo Paulo yandikira abakristo? Mwebwe rero bakunzi b'Imana n'aberanda bayo, yihamagariye kw'imihezagiro, ihamagariye kw'imigisha. Wongere wishikane, ubwire Bikira Mariya uti ewe Mariya, uyu munsi imbere yabo mu ijuru bose ndagutoye ngo umbere mawe n'umugabekazi. Ndaguhereje kandi ndakweguriye umubiri, umutima, ubwenge, ugushaka vyose ubigenza uko ushaka, kugira Imana ninahazwe ubu no mu myaka yose. Muravyumva? Kwihamagara kw'imihezagiro. Ndihamagara kw'imihezagiro y'Imana, ububasha bw'Imana nibuntwikire, umugisha w'Imana nunsage, ubwiza bw'Imana nibuntwikire, umutima w'Imana nunyuzure. Ibyo bintu byose ubyihamagarire. Uravyumva? Ubwiza bw'Imana nibuntwikire. Ndiyambitse ubwiza bw'Imana, ndiyambitse umutamana wa Bikira Mariya, ndakiriye muri jewe umutima we mweranda w'Imana, nsigare ngenzwa n'ubweranda. Ibyo byose ubyihamagarire. Ngizi ntambwe zitanu, izi ntambwe zitanu z'ushaka kubohoka. Urashaka kubohoka? Bien, kenda rero wibohora. Imitima yose yinjiye iwawe yisohore, yisohore kandi ubwire mwavyumvise, sohoka wa mutima w'ubwoba ku izina rya Yezu. Reka ndabasomere ingene igisabisho ushobora kuvuga, ingene kivuga, ingene umuntu umwe yabivuze. Jewe naka ndemeye ko nahaye icanzo shetani mu kuvuga amajambo amanana gutya mu gukora ibi nibi, ndigaye rwose kuko nahemukiye Yezu.
ubu ndemeye Yezu Kristu ko ari we mukama wanje n'Imana yanje. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri agaca abandanya, ndasabye ikigongwe kuri ayo majambo navuze, ndasabye ikigongwe kuri ico kibi kivuga nakoze, ndasabye ikigongwe kuri ibi nibi, ndemeye kandi kurekurira naka na naka ku kibi bankoreye, kandi ndabahezagiye ku izina rya Yezu. Iyo ni intambwe ya kabiri. Murakurikira intambwe ya gatatu, ndahakanye kandi ndanse umutima w'urwanko, umutima w'inzigo, umutima w'ubwoba, umutima w'ubuhumbu, umutima w'ibiyayuramutwe, umutima w'akaboregwe, umutima w'indwara. Kandi ugacubwira wa mutima w'indwara, wa mutima w'inzigo, wa mutima w'agasibe, wa mutima w'ubuhumbu, wa mutima w'akaboregwe, wa mutima w'ikinyoma, ndakwanse kandi ku izina rya Yezu w'i Nazareti ndakwirukanye. Hoshi genda ku musaraba wa Yezu akuganze nk'uko waciriwe urubanza, nta bubasha na bumwe umfiseko. Murabyumva? Nta bubasha na bumwe umfiseko, jewe ndi umwana w'Imana na Bikira Mariya. Ndatangaje cese ukubohoka kwanje n'umwidegemvyo wanje w'umwana w'Imana. Ndatangaje kezo aho. Iyo ni intambwe ya gatatu. Urahejeje kwanka no kwirukana no guhakana no kwirukana. Intambwe ya kane, ndiyemeje kudasubira kugira ibi nibi, kugira ibi nibi, kuvuga ibi nibi, ndiyemeje kugira ngo nigenze koko nk'umwana w'Imana. Intambwe ya gatanu, ndahamagariye ku buzima bwanje, ku bavyeyi banje, ku babanyi banje, ku bakunzi banje, ku bavukanyi banje, mbere no ku bansi banje bose imihezagiro myinshi, kandi ndiyeguriye rwose ubukuru bwa Yezu Kristu n'ubuvyeyi bwa Bikira Mariya. Ndugururiye mutima mweranda ngo anyuzure, anyiganzire, kandi anyobore iminsi yose. Amen. Ivyo ubikoze uca wumva ko ibintu bihindutse. Ubu rero ngomba muje kubikora. Ntibikwiye ko imitima mibi gukirimbira ko kabuki. Wewe uri umwana w'Imana, kandi Yezu yaraguhaye ububasha. Mu Njiri ya Mariko ikigabane ca 16 akarongo k'13 dusoma ngo ibitangaro bizokorwa nazo abemeye nivyo vyibi. Mbe wewe uremera Yezu burya? Wewe uremera Yezu? Handitse rero ngo Mariko 16:13 ngo itangaro bizokorwa nazo nako 15 ngo itangaro bizokorwa nazo abemeye nivyo vyibi. Icambere ni iki? Ku izina ryanje bazokwirukana amashetani. Nico gitangura. Yezu ntiyavuze ibitangaro bizokorwa n'abepiskopi, ntiyavuze bizokorwa n'abasacerdoti, yavuze bizokorwa n'abande azo abemeye. None wowe uremera? Irukana rero shetani. Simbuze ngo uve ngaho uja mu mihana uzarabaza ngo nta mashetani yoba ngaho ga yemwe. Ibyo si byo ushinzwe. Irukana yagukorera ko wewe. Urabyumva? Irukana amashetani agukorera ko. Ayo yo mu mihana ntawe yagutumye. Muga yagukorera ko wewe. Ubu muca mufata umwanya. Umwe wese aje ahantu akora iki gikorwa cyo kwibohora. Umutima wose uzi yuko gukorera ko uwirukana ubusohore ntuzure kuba muri wewe. Wugurure mutima mweranda aba ari wowe nyina kubamwe. Murabyumva? Ico gikorwa ugenda mu gikore. Kandi ntimugukera mu bwongoshwe oya, uja ahantu ha wenyene wature umubwire wa mutima w'ingwara, wa mutima w'ingwara, ku izina rya Yezu Kristu w'i Nazareti ndakwanse kandi ndakwirukanye. Hoshigenda ku musaraba wa Yezu akuganza nkuko wacira urubanza. Nta bubasha na bumfise ko jende umwana w'Imana n'uwa Bikira Mariya. Muravyumva? Ubwo bubasha urabufise. Je narababaye uwo munsi nirukanye shetani nkaza nsanga nafise ububasha ntari ndabizi.
mwabyumvise ntabyo narinzi shetani nayo ibonye atabyo narinzi ntabyo yarazi shetani rero ibonye atabyuzi iragukirimbirako wewe rero kirazira ko kwirera ku imitima mibi urabyumva wewe uri ingoro ya mutima mweranda nta wundi mutima n'umwe ufite uburenganzira bwo kukubamwo wewe urabyumva wewe uri ingoro ya mutima mweranda uwundi mutima wose ugomba kukubamwo cyangwa kukujako cyangwa gukorerako cyangwa gukoresha uyu munsi genda uwuhakanire uwirukane sava mugabo ufate n'ingingo kuko nutafata ingingo shetani urayirukane buje reka ngene ndakurindire hajya ane si hajya kwibarabara aha muri faye ho bucuha none ndaza ndagutegerera we igende nkuba aya mashetani yose yabavuyeko ntimwembe ngo ari kure ari hajya kwibarabara hajya kwibarabara yafashe ingingo shetani kabona yuko atamye ngo bafashe ata mutima wo guhinduka uvize ingo shatwitayira ibyo hajya muri faye bareke baravuga utwabo shetani muce mujana mutahana mugabo ufashe ingingo ntabanduka avuga uti jewe ndafashe ingingo shetani kiguhera irazi igapima igasanga ntibipa igasubira igapima Yezu niko avuga ngo irazi kayerera hanyuma ikaza ngo reka nisubire muri yanzu iji gasanga birakunda ngo kigenda ikazana ibindi shetani ndwe biyerusha ububi ikinjira muri wa muntu ububi bwiwe bugasumba ubwa mbere nawe kwirukana gusa ntibikwiye fata n'ingingo sava wongere wishikane wiyegurire Bikira Mariya wiruke ku rubyaro rwiwe ariko rukingiwe fata rero iminota 10 gusa uja ahantu wibohore imitima mibi yose gukorera ko uyikureko uyirukane sava mugacerere mugende umwe wese ukwiwe hanyuma mukora icyo gikorwa wewe uzi ko gukorera wa mutima urirukana umwe iyo uzi yuko igutera cyane iyo uzi yuko uzi ko gutoteza gusumba iyindi uwo bariwo cyane akarorero no guha nk'ubu wowe ni waba uzi yuko ukunda kuvuga guzwa uzi yuko waba uvuga nabi ugiye kubwira umuntu uracushira amazi mu kanwa ntiyo n'ingingo hani nazo Imana Data Mwana na Mutima Mweranda Mugabekazi w'amahoro ku izina rya Data n'irya Mwana